Hello bakunzi ba Isaac TV. Benshi mushobora kuba mumuzi, benshi mushobora kuba twarakuze tumwumva mu ndirimbo zitandukanye. Bamwita Willy Leonard Niyomwungere, numwe mu bahanzi baririmbyi beza cyane b'abarundi, eka bakoze neza cyane mu myaka y'inyuma gato. Murabizi mu bazire histoire ya Leonard, benshi barabizi yuko ari umwe mu baririmbyi baririmbye indirimbo zahitinze cyane, zamenyekanye cyane. Amakuru rero duhije kuronka mu kanya nuko yaje kwitaba Imana aho yari mu gihugu cya Malawi. Inimwe mu ndirimbo yamenyekanye cyane, benshi bamuziko cyane, wanashima nimba utari umuzi no musi ndamukweretse amafoto yiwe, kuko mwese murazi yuko cyose isi yose iri mu kiza, iri mu magogwa, iri mu ngorane zasanzwe za COVID-19 canke COVID-19 coronavirus, n'ingwara ikirabuza amahoro abantu benshi batandukanye isi yose. Na bwana Willy Leonard Niyomwungere yarayishwe na coronavirus mu gihugu cya Malawi, aho bivuga yuko yari mu ngendo ziwe asanzwe akora mu bihugu vya Afrika. Bwana Willy Leonard Niyomwungere akaba yaba mu gihugu cya Amerika, akaba asize abana babiri b'abakobwa, umwe yitwa Jojo, undi yitwa Alida, nabamubona ngaha. Reka tubahoze amarira, tubabwira ati rest in peace. Ariko kandi tubamenyesha yuko Willy Leonard Niyomwungere yaba mu gihugu cya Amerika, muri Canada. Abarundi twese rero urumva ko ari umubabaro udasanzwe kubura umuririmbyi wacu. Rest in peace bwana Willy Leonard Niyomwungere. Nitwa Isaac Classic. Ntibagire kugira subscribe, like na share, kugira ubandanye nka stories zitandukanye ziko ziravugwa in town.